nciye bugufi imbere yanyu nyene icubahiro ndabamenyesha ko ca gikorwa mwadutuma co gutunganya umwiherero w'ugwaruka ncabwenge bo ku rwego rw'aba ingénieur maîtrise na doctorat tukirangije. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, runo ruganda rwitavye kandi urwaruka ncabwenge rurenga 600. Ibikorwa vy'ejo vyaranzwe n'inyigisho zitandukanye, aho twashoboye kwiga icari c'iterambere rirama kandi ridakumira. Twarize ibisabwa kugira umuntu ashinga ishirahamwe ridaca ripfa mu mwanya muto. Turabira hamwe kandi ingene ibikorwa vy'urwaruka vyoshigikirwa mu kubaronsa uburyo bwo kubikora. Twarize ingene ico twise le groupement économique des jeunes solidaires zokora zigashigikirwa. Urwaruka rwaraye rurahiye rurarengwa ko rukora uko rushoboye kose rugashiraho amahinguriro mato mato atuma ruhingura umwimbu igihugu kiriko kiraronka, kandi rugashiraho uburyo bwo kubika umwimbu wohava wononekara kubera umara igihe gito. Urwaruka rwaraye rwihaye ihangiro ryo gushiraho amahinguriro adufasha kuronka amaserumu yo kwa muganga n'ibindi bikoresho nkenerwa kwa muganga bituma igihugu gisohora amafaranga menshi y'agaciro. Urwaruka rwiyemeje kuja hamwe kugira amakomine yose aronke ico bise amaklinike prive, aho bazoba bagomba gusahiriza leta mu mugambi wayo w'amagara meza. Urwaruka rwiyemeje guhangana n'ikibazo c'umuyagankuba mu mitumba hakoreshejwe ingomero zo ku nzuzi ziri muri iyo mitumba. Aho niho abanyagihugu baba muri ubwo burere bazoshobora nabo gukora n'utundi dukorwa tubateza imbere, yaba amasaro yo kwimwesherezamwo, yaba amamashini yo guhura ubududu n'ibindi, eka n'ibindi bikorwa bikenera umuyaga nkuba. Urwaruka rwiyemeje gusahiriza yandi mahinguriro nka Savonor mu gushiraho inganda zihingura amasabuni mu gihugu. Biboneka ko mu gihugu tugikura amasabuni menshi hanze, kandi twasanze bidutwara uburyo butari buke, na cane cane y'amafaranga y'agaciro akaguma asohoka. Urwaruka rwiyemeje guterera mu iterambere ry'ubuhinga bwa none, gutuma tumanako mu nzira zose. Urwaruka rwiyemeje guteza imbere uburimyi bwa none butuma turonka umwimbu wo kwitunga no kugurisha hanze y'igihugu cacu. Urwaruka iruhande y'ivyo rwiyemeje hariho n'ivyo rusaba. Urwaruka rurasaba guherekezwa, ico rwise accompagnement. Leta, amashirahamwe mpuzamakungu n'abo bose bifuza iterambere ry'igihugu barasabwe gushigikira iyo mbono y'urwaruka ijana ku iterambere ry'igihugu. Urwaruka ntirugikeneye guhabwa umukate, rwahisemwo kuwironderera. Amashirahamwe mpuzamakungu nibagabanye kutuzanira amafi, nibashigikire ibikorwa vy'urwaruka bizotuma bashobora kwirobera ya mafi. Urwaruka ico rukeneye ubu ni mitahe, ico rukeneye ni guherekezwa
nk'uko twabivuze accompagnement rurashaka barufasha mu gutunganya imigambi yo kwiteza imbere no kumenya neza ingene ruzobandanya rutunganya umutungo ruzoba rwaronse aribo baba incubateur canke banakivuze neza harya une armée de coach bashobora gufasha kugira ngo imigambi igende neza. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ugwaruka kandi rwasavye rushimitse rwisunze ko imitahe y'abantu batari bake yashoboye kononekara biciye mu kibanza quartier industriel yashizwemwo iterwa n'umwuzure. Ugwaruka rurasaba yuko iyo quartier yokwimurwa igashirwa ahandi kugira ngo ivyo bazoba bashoboye gutunganya ntibize bibandanye bitwarwa n'umwuzure. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi turabizi ko ivyavuzwe byose tudashobora kubimara, ariko tubasezeraniye ko tugiye kuzobashikiriza raporo yanditse neza izoba irimwo ivyifuzo byose vya runo rwaruka, hanyuma natwe tukaba twizera neza yuko uko twababonye bafise ubwira n'umwete wo kugira ngo bino bashobore kuzobishira mu ngiro.